Moi c'est Nduwimana Alvin Smith mu zina ry'abasani hama uyu nawe yidondo jewe ni arakaza Nirnah Madame Alvin Smith najye ndi Messi Nirnah tubabajije amafe atanu kuri umwe wese muvuga ya fe rouge ya amafe ibintu bitanu kuri Nirnah nawe ibintu bitanu kuri wewe. Ibintu bitanu kuri Alvin ndashaka gutangura aratwenza arakasanya arakaze basi pana gukasanya arakaze okay ndaruzi arankunda okay naje cyambere arankunda icya kabiri aragorana arafuha kubi amambwira ngo ndamwereke no mu muduga ko atankumi nasumye icya kane imisi icya gatanu afite ingidi mutubwira impression ya mbere mwagiranye kuri umwe wese. Bon kuri jewe d'abord impression donc ça veut dire cyambere mbonye cyane mu bimvi ijyambere ndamubonye ku ifoto cyangwa kuri video ku ifoto wa mutima wa iyo an mutima urambwira aho nyene jewe yarantwengeje kuko yakagira video itwenza zero uko muri babiri mubaye kwanse kuri iri desert ninde wa mbere yo kangura gutakaza icyizere. ndiyaza ni jewe ni jenzi koga mugabo no gita kubera niruse yuko yatazi koga naca mfata direct ko sino musiga kandi umva ngiye kumugombora ndazi yo cankwegerayo no general nkama solution ahubwo wewe no gasima ka mu mazi ntiyavuze mu mazi just iri desert déjà hari amazi ya anyways ni jewe yavuze ile niswa amazi nyene mu zenya okay jeje no tama solution benshi ko ndiyumvira cyane ni ihe souvenir nziza mufitanye. Souvenir turacazi créer mugabo novuga nziza ni mariage yeah ni journée nziza yihebuka none wewe nziza ni mariage okay ndaboregwa n'ingoga muri mwege babiri jewe mugabo ya France dep si just nuko ntabashaka kuborega niwe aworegwa écoute mbashaka kugumaho control so kuborega compte okay mugabo twa uraborega. Tubwire ikintu gitwengeje kuri umwe wese muri ikintu gitwengeje bon okay ikintu gitwengeje je sais pas ikintu gitwengeje kuri Jenny ikintu gitwengeje nuko afise tatu y'izina giwe ukamenga none uraza kugibagira shache naco mbona kisi ndacyimviriye turakigarukako. Iyo mumaze gushwana ni gute musubira kuvugana? Bon biravana na sadep kuko twese turatwigumura umwe wese akaja ukwiwe ingene dusubirana rero ntavyo ntahura wagize ingorane niwe yapusha undi je dirais nk'uyu ariwe yahaye niwe acanyigera mbwira mva nari jewe cyo nawe kumubwira yahana foko ndagusohokana ndakurishi kuri wa mukeke cyane nkamubwira yahana utuntu twinshi. Nibona gute à 50 ans too successful dusinzu amamodoka yacu abana bakuze 50 iyo yose ivyo ni gaje umuto okay 50 jewe abasore banje ndibazana ikizo ndabasumira nico nibona okay mugazo turi kumwe na madame Kamene tuzobabwira ifo yuko mugira mwirekura. Niki kintu cyambere kiri romantique Nirnah amaze gukorera nawe umaze gukorera niwe je ni byinshi mubawe ntacyo mbona jewe romantique umaze gukorera none wowe nka Jenny kinagupropose naragupfukamiyega ivyo kugira abantu tuzinya amatara tugira iki nico ki romantique wowe ni cyari jewe kuri anniversaire yawe ya mbere ko atani saha mfise kuri anniversaire yawe ya mbere nagize naguhaye kado tanavyiteze urayishima ntayo wibuka rero kaze yawe naguhaye
Ntitwari bwasohokana Okay, twari dutanguye kumenyana. none ubu kutabikora yaramaye sanduranisha n'ibyo ariko arambwira nanjye naciye ntangara navuze man Yarabyiteze kandi yarabahera menshi. amahera menshi nari niba mu buterere mugabo c'est bien mugabo Kiri romantique, j'ai pensé à toi. kiri romantique ntitwasohokana mutatwara abajama kandi ni wandugikiye ku bwa anniversaire yanjye okay Ninde yaguhaye araruta? Cheka diriti. okay mugabo ntitwasohokana ikiri romantique ntaco kuba ntari sarangurira merci Oh yeah, arabeshi. Biriho nuko nyene ntabwo ndabibona neza. ni jewe nguma ndakurisha ndakugirira utuntu ndakugurira udushambara tubandanyisha ibi romantique ni jewe ni romantique rimaze kugurira bw'abantu jewe. kuba babona je ndi gifu mu maso baza ariko ntari romantique Okay, ibyo romantique aramaze kugenda akabonye impuzu online kuri IG kwanza. Amashara agenda arazingurira ngo bebe j'ai pensé à toi nini. Okay. umwe wese muri mwege bamuhaye $5000 ngo nayakoresha ninde yo yahetse ubwa mbere jewe ebana jewe Kawaida Alvin. ibiato vya 3000 ou 300 $, 400 impuzu jama inoti zanje zigira mwana muri Imodoka yiwe nayo nyene. mpindura babashize muri competition yo kujya ninde yotsinda jewe metre jene samwaga wose nje njya cyane Okay. Alvin tugaruke ku rubanza rwa mariage mwakoranye ndetse nawe Nirnah tugaruke ko mwari mwumva mumerewe gute nko buri minota mike ngo urubanza rutangure Ewa stress ahubwo twavuga ati urubanza ruhereye ngo tugire muri arena ku Muzenyi muri after party Yaracerewe bashatse ko ari abagore bacererwa. Ni Alvin yacerewe akagira imishatsi yiwe. Yacerewe Si wacerewe kuza kuntora d'abord. sindavyibuka mugabo je icyo nzi nuko twavuga wumva ibiboro by'umuzira Niwe ari umugena ko yadutira stress abageni nabo bacererwa bo nabo bacerewe. Papa we yarazi ko twabivuyeho. Nibyacerewe None twanatanze n'amande kwa twacerewe muri meri. uvuze tugiye gusinya cyangwa tugiye muri Muzenyi Byose muri reception byose. Ego mugabo rejima byarabaye bien nakaye kazina k'urukundo Nirnah akwita canke Alvin akwita wowe ukunda kurusha utundi Jewe bon cyo kitaba be mugabo kindamwita menshi gusuye ari kizina yanyise nimba ari soulmate nimba ari soulmate eba nta cyonzimuta cyena naramubwiye kikure ko icyo kizina je nuzusuye gushirako muta soulmate Bon, je ndibaza sinzi iyo karavuga amafani naho kiri genre mon bébé ya mi amor aussi okay mi amor. mu biganiro byinshi mukora abantu ndetse no ku makomantere atandukanye ku marezo sosiyo abantu bama babaza impamvu atakibondo mufise namwe mukababwira muti mugendera kuri programme yanyu nihe message ntoyi cyane mwubaha yo guheraheza iyo discussion Ahubwo byagabanutse Imana ishimwe. Message nobaha nuko deja none umwana nuwanyu nuwacu. tureke twirire show Nitwe tuzovuga ati harageze canke Imana iduhaye umwana deja Imana nitanga umwana. Tushobora kurondera tukarondera bikanka. Ariko turafise abana. uri prete kwitwara turashobora byari byo hanze tukagira hama tukayimucumitamo uwo akacayitwara uri prete rero je ibyo madamu twebwe nta madamu dushaka manini reka twirire show afite abana show nihagera tuzobwira ya isani tuzoca tuvyara ko twese twakomeye Imana nitanga umwana. oya turana komeye ndetswe n'ivyo none cyangwa tuzovyara sha baza muturiye cyangwa murazana amahera ya nuza ya avance ya mapampers muzo dutereye Nirnah ndakubaze utubazo dukeye kuri Alvin hagati y'amakisses n'amahanzi ni Alvin akunda iki amakisses n'ibiki n'amahazi n'ibiki gaifo ko muvuga mu kirundi cyose Amakala n'amantunzi n'amabisi. Akunda amakala. Ashaka kumbaza ari muri salo aguma kumbara bebe je veux un câlin. nakaye kazi ka mbere Alvin yakoze Kera nyene kera. J'ai aucune idée. Mugabo aramaze kumbara ko yabaye mu coiffeur. nashaturaga n'amatafari Nari ni igiki cambere atakora nk'akazi. sinibuka twakuye ibintu byinshi muhira yaya Nurihe musani Alvin akunda kurusha abandi Arakunda Travis.
mugabo se wewe nuvuga ngo arakunda kurusha abandi tazi je ndapfa gukunda je sifise abantu araharakwa je ndakunda uko nyene amajewe umujama akunda abafaransa muto no why umuvuga ibyo bintu je sikunda abafaransa kundaga imiziki yaba misho man cyarige yoze no ni sister nakunda niska we Uyu comedian Alvin akunda kurusha abandi. nkabahari urakunda komedi deja nyine no munsi twaravye filme asha yari kare uvuga ari bizarre ntabwo aba komedi Hiraheza hino ryungane Nirnah. Alvin arapfuha mu gihe abantu bataye kunyikoresha Nirnah nihe mfungurwa Alvin atarajya yamavuga yuko yifuza kurya. ajya byose kandi sinzi amasushi n'ingezi mibu amashushi n'ibiki wowe kira ko dokubara amasushi we no kuvuga ngo ndashaka kubiguta bref numva katanaki Nirnah wo muhitiramo kino kintu Alvin hagati yo kumuha 500,000 francs canke kumuha akorane video na John Ella bibaza ko yotori. yotora 500,000 General none General ndakubaza ikintu kimwe deja none General umurusha akorera kuri $1 million right kuduga none bon umva ndabona wowe mwafodi en tout cas la question ashaka kuvuga nk'ubu uwo mama yari gukora na John Ella cyangwa kaya majeyo genre nayo uba ari un million là je peux travailler avec John il est talentueux quand même Alvin nawe ndakwaze utwaza dukaye kuri Nirnah hagati y'amakana n'amabizu Nirnah niko akunda kurusha ibindi. Arakunda amakale n'amabizu kuko nakarigiye kugira avaye ko ndabikunda nabikuriye wiwe je kala ibintu by'amakale ntavyo nabimenyeye jewe peut-être n'uyu naguma numva ngo amakale ushibaje nzi ko amakale ari gusoma namo nzabona uruntu rurangiye ko none en fait je navyo narizi nabimenye kubera uyu sinobesha Wotubwira ikintu kimwe gishavuza Nirnah kurusha ibindi ndetse n'ikindi kimuryohera kurusha ibindi. abonye nka message y'umukobwa cyangwa abonye umukobwa ndamukije cyangwa abonye post zita y'umukobwa bavuze ngo ibyimushavuza n'imuryohera arakunda mbonye umukobwa none koncereza jewe ivyo dupfa mu nzu yanje n'abakobwa gusa ntari kid en fait abonye umukobwa aje kunda musa nka no hari abakobwa bashuha no mu nzu hari abakobwa bagushuhira ukavuga none okay genre je nimbona ngala minimum urazi ukaramutsa umuntu mukagenda kumushuhira hari abantu bari mal éduqués je dirais nakunda umuntu akunda musa jewe ntamuramusa c'est quoi ça muga ntiba ikeneye baza kuramusa umusitari wabo muto ego nawe uri accompagner le respect uraramutsa umuntu hamugaje gushurira uwo gusa tuna bakubone no bingiri muzoze muramusasha simpave ndara kuri kanapa non n'est pas un manque de respect babigira ushaka kubona umuntu wowe ukagenda kuramutsa none nka turi kumwe guca umuntu akacaza agashuhira bakakuramutsa ese urazi n'abantu banga bakuramusa cyangwa bandamusa si benshi kandi jenshi ndababwira uye ni Alvin bref weri iki none bida kumubwira none ndaye none umuntu ashaka kuramusa muta none est-ce que c'est un problème le respect man le respect ça c'est au Canada ici on est au Burundi oya tubandanyije sha Alvin nihe muririmbyikazi Nirnah akunda kurusha abandi. akunda kumva ibintu by'ivyongereza kandi je sigu yanje byambira bazona igifaransa numvirizo ni Faransa ni mu Faransa barivyikazi ntawenze kandi uwo mu Faransa wumva abagabo gusa okay mu Bongereza cyangwa abandi je sindabizi je ibintu bya music mba numva gusa vuba really urakunda cyaba Megan na Mega bakunda Megan ngene kuba nawe yari kirekire kingidi nkawe Alvin parfum Nirnah yisiga yitwa gute? ntavyo nzi ni yanje ntayo nzi ndetse ya Nirnah hagati y'amapantaro n'amakanzu niki Nirnah akunda kurusha ibindi. akunda amapantaro muganje ndamukunda yambaye ikanzu kuko ndakunda amapantaro souvent comparé n'uzi amakanzu amakanzu je ndiyazo yambara tutari kumwe ubwa sinda kubwiye ko ari ntoya wikura ubwo turi kumwe je ndavyibwira yambara amapantaro souvent abo je mani baza yuko ari umugasomange Alvin utubwira produit ya makeup Nirnah atigera ava muhira atisize. Produit
ya makeup. ijya foundation urabesha none produit ya makeup c'est quoi none si ibintu wisiga kashobora kuri cyo ku muntu ce nk'iki non foundation ana ayaguma yitera kibumba sérieusement ego nuko wajisi non arabesha nico ku muntu ntegerezwa kwisiga ico ku muntu nibyo mu maso reka mu maso n'imisi yose sérieux none wisiga ibumba okay Alvin, iyaba Nirnah afana football bibaza ko yoba ari team Barca canke team Real. jidi cyangwa ama football ndaba nawe nyine jewe yaho ntumbire bayina ahubwo iyaba bifana ni Barca nitwaba duhura nitwaba duhuza kabisa nzobitangura rero turaba ubwo nta mupira araba ntabeshe no rimwe Mwakoze ku mwanya waduhaye musezera aba membre ba Best Fan. bon bye amambo ba Best Fan mwakoze kutwakira no kuturaba yego bye bye cyane murakoze hama uyu n'umugore wanje mubimenye aho muzobona hose abantu baba muri Canada muzorabe mumubonye muzombwire pareil n'abari mu Burundi jewe ni umustar muzonde kuko merci